Mwaramutse kimwe muri event nubwo ziri initire mu by'ukuri ziko zivugisha abantu kuri internet ngatangara n'ivyo ngo bariko baracelebratinga cyane ngo bashira ku butegetsi je no sepa nyene muri yita inauguration sepa ngo Neva yabaye mu chairperson wa Union Africaine twibukanye ko iyo ari titre gendera rotatinga muri Afrika abantu bose yarabaciyeho nakoze video kuri ku yindi channel ndavuga abantu babaye aba chairperson biyo ariko mureka ndasubira bicishe ko kwikirwa ngo umuntu abone ko nta kintu special n'ikintu kiba buri mwaka nespa hanyuma kibaye buri mwaka bahitongwa guhitamo mu president umwe ntabwo ni maniera yaratwara riri gusa bigenda muri region nibura uko na iyi liste en fait kumbure iruhande y'ifoto yanje canke muri yo corone iri ngaho urabona yuko harimwo Southern Africa, Southern Africa, West, Central, West, East, Northern, hari ukuntu bavuganye kumbure ibihugu bizabi donc muri region batoramo igihugu kimwe mugabo ni par region. So Tabombe kiera mubaye Joachim Shisa no Mozambique oseguno basanje wa Nigeria Denis Sassou sumutetero ngaho mu korampi John Kufuor wo muri Ghana yakwa Kikwete wo muri aho Muammar Gaddafi nyakwigendera bingu wa Mutarika muri Malawi Theodore Obiang Nguema Mbasogo na nyene naza ko ari mu dictateur wo korampi muri Guinea Equatoriale umu Beninois umu Ethiopien umu Mauritanie Robert Mugabe Kagame Paul Rizira Maposa Felix Tshisekedi donc ni titi gendera rotatinga just cool down man cool down na bintu bishasha byabonetsemo anyway Mbayahaga adatangwa ari kuvuga ati kubera iki baramujete kubera iki president w'u Rwanda Paul Kagame atahabaye probablement president Museveni wa Uganda nzo atwara Bobby Wine burya nidatsinda amatora mu nyibutse simeze ko byo mu Uganda ariko reka tuvuze Mbayahaga ivyo avuga ya Bobby Wine joke reka tumwumvirize hanyuma tumve icyatumye son excellence Petero Paul Kagame atashe gutonda aho ndayishimiye yariko ahabwa urugori vuga duhabwe turi mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaruka gushikiriza ko Uburundi n'u Rwanda ramahasa hatigeze ashika ya Addis Abeba aho umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yimikwa kugira ngo ashobore gutwara ubumwe bwa Afrika bega bena Museveni w'igihugu cy'u Rwanda kubona batashitse akaronga ikintumwa bisigura iki mukuru byo bisigura ntaco nabamenya gose mugabo ntibishimishije mugabo uko biri kose ngira barafatiriwe ntawo bimenya cyane bafise izindi mvo zituma babona yuko aha abandi bariko bavugiza impundu bo bavugiza induru navyo birashoboka kuko iyo abantu basanga nk'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi uzusanga tuzi ko ari ibibazo bihari kuko nikibamye imbibe zirugaye hari amajambo amwamwe akunda kuvuga muri izi ntambara ziri ngaha batumvikanako mugabo kumva yuko yoba atagiye kubera icyoye ibyo yoba yafashe ingingo itari nziza kuko muri politike nta mwansi bibe bidashirabaho hamikina cy'igihugu kibanyi si kintu cimuka kuko nta gihugu na kimwe cyubakiye ku mapine nta nakimwe kizova turi kondane kwa matubana imyaka yose rero nibaza yuko aho abandi bariko bakeza umubanyi cyangwa bamuvugiriza impundu aho yateye imbere wewe nibaza yuko tohatera umugongo kubera ibintu byose bigira inkurikizo zavyo mugabo nibaza yuko atari kubera icyoye cyuko barafitanye ibibazo bya politike by'umubano buba barasivye dufate yuko Ubuganda n'u Rwanda bari bafise iyindi agenda yabo yotuma ngira bataboneka bon nta muntu ashaka guspekera impamvu batagiye mugabo kandi nta muntu yotangara Kagame avuze ati jewe ujya muhizi ntabwo njya kwirirwa namukomera amashi bari mu ntambara let's face it buri n'u Rwanda bujya bari mu ntambara babita ngo ni proxy war sinzi ko hoba hari guerre de proximité mu gifaransa donc en principe nibaza yuko umuntu afashe nko mu cadre muri Congo en fait u Rwanda ari ku ruhande ubundi ku rundi ivyo ntawo bideha
Bo muri diplomasi kenshi abantu bararenza ko mugabo meme temps harimo abantu batarenza akavuga ati no jewe nta kamara ko kwiga najya guhemana numbo najya uzanteruye. Birashoboka ko yafatiwe n'ibintu birashoboka. Okay, bo Museveni birumvikana. Museveni arashaje, umuganga mugo kutazosubira gufata indege. Bon, Kagame nawe afise excuse iyi. Kagame, what excuse do you have? Kuko utagiye gufata mu bwongo ihasa ryawe pasha ihasa impanga. Impanga uje turi impanga nuko utabimenya. Ariko gatukomeza twumvirize hashobora kuba hari ibindi deeper than that. Iyo ihasa rimwe rigize urubanza irindi riragerageza rikashika. Tuvuge ko Paul Kagame kuva ko n'u Rwanda ramahasa yari imvugo y'agahemo, imvugo ya politiki. Twoba tunyarukije nibaza igashobora gusanga nko bari karitegura kuza kumukereza ngaha. Ibyo ushobora kumva ari urugendo rwa President Kagame aje gukeza ihasa ryiwe. Bo mu Messi. Nabyo byo bari byiza. Kandi akwiye kubikora. Nibyo bari byiza. Nibaza yuko rero reka dufate ko impamvu zatumye atashika hariya ari impamvu zitamuvuye ko ari impamvu zumvikana. Good size ko aragahemo, ariko uwo byiyumviraho nyene just a thought experiment. Paul Kagame ko ati nyakuba Neva, congratulations, nashaka kuzaza ku Bujumbura ko kuramutsa cyangwa Gitega ni wambaza niyo mwimukiye. That would be great. Ariko kandi nibaza ko atakibipe bon diplomatiquement abantu baza bararenza ko en fait ntabwo muri diplomasi abantu baba tight, ntabwo muri diplomasi ibihugu bashobora kuba bidahuza ariko bikagira cyane ko Donald Trump yize gucrossinga muri North Korea n'ibintu bon atamuntu yo kwitega ingene Amerika na North Korea baba bahanganye. Nibaza ko bishoboka arashoboye kuza agatembera, nibaza ko umutekano wo buhagije, ariko ndetse kubesha logiquement parlant neza ko imigendano y'u Burundi igeze habi n'u Rwanda. Ntabwo vyohera osome bakeneye ibintu byo kumvikana byo gusubira kunywana, neza ko batangura mu negotiation ameze nk'aya clandestine canke bagatuma low level diplomats kumbure gushika ku mushikiranganje abashikiranganje ndaruhungire no mushikiranganje wa Edouard Bizimana no kumenga bose nta byinshi bahuriza ko, ariko naza ko bitaragera yuko Paul Kagame aza gutembera mu Burundi. Oh mon frère, no I don't think so. Bashari ngaho nyene mu gihe ibihugu nkabijya byose byari bihari, Rwanda na Uganda naho mubivuze dusanzwe dusangiye ishiramwe ya Afrika y'ubuseruko. Yego, nibaza ko ari kuba bambere bahimbagwa no guhashika muri kahise. Karerekana yuko Uganda yafashije kugira ngo u Rwanda rushobore gufata igihugu, FPR ishobore gufata igihugu. Beka ubwo ubutumwa ntuvuga ivyo rero uravuga ko President Kagame yabaye urongoye urwego rw'iperereza ry'Ubuganda imyaka itari mike. Burya ivyo ni ibintu bizwi, nta kibazo kirimo, kandi umuntu yarahunze mu gihugu akahaba neza gusaba akazi birumvikana bivaye n'imyaka umuntu aba hamaze. Rero bafitaniye ubucuti bukomeye na Museveni. Yego, ibyo birazwi. Mugase nibaza yuko boca bagira n'umugambi wo guhuriza ku kintu kimwe. Bon, je navuze nti byiza, reka turindire ushobora kuba ari impamvu. Mugabo uko biri kose ibirori byabaye kuri President yishimiye hari ya Dizabe muri Ethiopia, mu by'ukuri tutabeshanye tutadigadiganye, byari ibirori bibihi ijisho ry'umwasi pe. Uti Kagame hamwe bari umwasi. Sibyo mvuze je ntawe navuze. Bo abantu bakunda ijambo terme y'umwasi, umwasi nta ibirori nta difference bikora ari. Bon nakoze video navuga kiya kintu kiguma kirotating hagati mu bihugu, buri muntu yaciye ko Kagame no yarahaciye wanashaka, nta kintu Rwanda na rumwe gungutse mu gihe Kagame yari mukuru wa Union Africaine za Mozambique n'ibindi bihugu byarahaciye. N'ibintu byo kunywa inzoga gusa byabo bagabo b'abanyafrika bari initire pour continent, tuvugisha kuri African continent iso n'ukuntu twamwa abana bacu bari kubapfa mu bubara mu bagi. Iyo Union Africaine ni kintu moribonde, nta kintu cyo kugira, ahubwo kumbure nka Museveni yashobora kuba yari nacoza avuga ati maze kuja muri ajya amanama incuro 40 reka niruhukire inzoga zo kunywa ndazisahane wanje. Bo Kagame sinzi impamvu atagiye. Mugabo kuvuga ngo birabihiye umwasi nta n'ibintu bitafise sens. Seulement diplomatiquement nibaza ko yari kugenda. Bon nataye ide iyo nashaka kuvuga, mugo neza yuko
nta kintu special nibaza yuko kenshi na kenshi bijya birori byama biba buri mwaka. Bon, umuntu ashobora guspekira donc nangiye ku Rwanda. Okay, kujya Kagame gabaye mukuru wa security mu Buganda, I did not know, ariko ko Ubuganda n'u Rwanda bicuditse, bon nta bidaya byo birazwe, ntabwo ari secret ko bafashe gufata Rwanda, bon ntabanga. Usije ko hari undi muhizi yambwiye ngo Kagame nta Rwanda yafashe, yararutoraguye bararumuhaye, ukumbure Buganda bwa urumuhaye, je ne sais jamais. Neither here nor there. Ariko ikindi kintangaza, abanyarwanda izo nguvu bazivanye he? Un petit peuple comme le Rwanda, plus petit que le Burundi, wanashaka bagatwara sécurité mu Uganda, bagatwara arme muri Congo. Wow, you guys mugomba kutuha inguvu aho muzikura, ni intete mujya canke amata munywa mukadusomyako. Anyway, reka dukomeze tumve impamvu Museveni atagiye. I don't think, sinabaza ko Museveni, ariko Museveni n'ubujya n'umuntu w'umudiplomate, Museveni n'umuntu yagiye mu negotiation, Museveni n'umuntu w'umuhumure, ntako yoreka kuja ahantu ngo ni Kagame yamubwiye ngo ntugende, canke ngo nuko uwo muntu atumvikana Kagame, c'est impossible. Iyo ari Muhozi Kayina Rugaba yari ku butegetsi nari kuvyemera ko giyo musora arashushe cyane, ariko Museveni n'umuhumure navyo yokora. Mugabo je navuye nti afise impamvu zishoboka yuko ari impamvu zumvikana cyangwa kuba zamusibije, cyangwa ugasanga nabo bakuru ibihugu yo muri East Africa, bamwe muri New Europe Africaine, nabo ushaka gusanga ari yabahaye ubutumwa babwira yuko yafatiriwe. Rero nibaza yuko hari impamvu. Mugabo icyo narimvuze ni birori wari uvuze ngene byagenze. Mu yindi mvugo utagombye kuvuga uti byari byiza cyane, mu kindi kirundi uravuga uti byari birori bitohimbara ijisho ry'umwasi. Rero nibaza ko ari bisanzwe. Bon, anyway, je ivyo birori sinomve birori biba buri mwaka. Bon, mpora nkunze kuri abantu ze ouverture des Jeux Olympiques biri flamboyant. Sinzi abantu bakora ama statistique, mumbwira abantu au niveau mondial, sinzi ukuntu bakoreta amadone. Baravuga bati iyi match ya football yarewe n'abantu n'aba kuri television offline, n'abandi bayire online, cyangwa ukaja kuri YouTube channel kumurokaraba. Mumbwira abantu bari muri ivyo birore batendinze, kwanza bari physical, bari bangahe, bavuye mu mici yihe, hanyuma ababiravye kuri television YouTube ya kera, hanyuma ababiravye kuri social media. Je ne sais pas, neza ko ari ibintu biri très simple, abantu dukunda kuduzwamo, ni ibintu biba buri mwaka, buri president aragira gakurakuranwa. Ni ibintu vy'amafuti. Union Africaine ikintu cy'amafuti n'ikintu useless moribond, niyo je nakivuze n'umushatura uraduga kubera kubona abantu bari useless baguma bakorana banywa inzoga, basaba amafaranga mu Burayi, bakoresha inzoga no guhemba aba bureaucrate, atakintu nakimwe bashikako. Sinumva sino absence ya Kagame, absence ya Museveni, numva umenga na it's worrying. Kagame, Monsieur Kagame ugomba kuduza diplomasi. Neva hagiye ukagenda, si ihasa bukuru butoyi, sinzi bukuru na butoyi wariwe, neza ko Kagame bashaje gusumbya Neva. Hanyuma Museveni aza ko atakira nkumanya ivyo bintu byo basharlatari ari isaziye. Voilà, ko bisigaye mugira umunsi mwiza zosubira. Sinovyo novuga, amfite ibintu vya New Africa ni non event, ni ibintu bitagira akamaro, nta kubunda birandira ko ibintu bitagira akamaro, nta kimwe bihindura kuri leta y'u Burundi, ko leta ya Afrika, yaba Neva, yaba Chisano, yaba Kagame, yaba Museveni, yaba Mugabe, yaba ndi ari kuri inyo ari chairperson, nta changement nimwe bigira ko igihugu avamo canke kuri Afrika en general, n'abasharlata bose bagoma basirikira banyunzoka. That's the end of it. Naho mpagaze jewe uwo mpenyuze murasha mu comment mubwire ikintu Union Africaine imariye Afrika en general, niki igihugu cyo cyarashoboye kugira cyo kimaze kubera president wabo yari chairperson wa Union Africaine. Ndabande mu comment, don't be angry, nemushiyamo patriote kundi gushiramo ibintu pratique. Je ndi umuntu very pragmatic, shamo pratique ibintu inyungu igihugu ikicakiya cyakuyemo canke ibintu Union Africaine ikirakora, hanyuma abegere kama mubwire mwumvise ahantu Neva yagiye, ubu niwe akugaba arakuganza, ubu niwe atwara Afrika, u Rwanda ruri muri Afrika. Mwumvise ahantu yagiye no kugenda ukicira bugufi, akugabe akuganze. Comprendo? Okay, mugira umunsi mwiza. Bye bye.